sio kondomu hii. Nanda muhotere na taxi Velo makubyo. None tushitse ngata ngwe kwikora koza mu mifuko na nini none ndabira amafaranga yanje nama amafaranga yanje nigira. Nakindi yakurisha. Nayo yandishe ahubwo nama amafaranga yanje. Kubera John Ntiyamuha yantakaranya amani narimbaye muhira inoti ya samba iri hamwe bien. Nenda singanda yabari. Hari ndenka buransarishe. Iki munyakabiga. Hari ibintu bimwe utabukwiye kwerekana. Kenda urakuza kumugenda uko nyene wamuhisiwe. Wallahi nakonda umufisi. Ndagusopa? Wallahi ntaye. Umarenda kubwira. STV Every Story Matters. Mwabonye ingene twaje murabona n'ivyo tuhasanze ariko ni kimwe coco nuko twobasubiriramo gato icatumye ingene twaje tutabizi ariko nuko yaturungikiye iyi voice. Andi amafaranga yanje nigire wa bona mani ni Camamare oye je maze kumva yuko uyu muntu ariko aravuga ati mpa amafaranga yanje navuze ati arashobora kuba hari kibazo murazi ko kimwe mu bintu abantu bapfa cyane amafaranga arimwo ikindi cyagiye gutuma numva nojayo nuko atari kure ni nyuma yacu gatowe. Mimi niko hapa juu wewe angalia sasa kisi utapanda hapa kiasi kina nifukana hapa man. Oya ndi hanigire. Hakufi wanya kukanga. Hepo yaje nyine kukanga ya hanigire. Jewe mahera amaze kuvuga ko ari hagufi iwacu kukanga icambere yatwize aratwiyumvira ko arabona ko hari ico twomufasha cha turavuga ati ko biri kose reka tugende muri make mwavyumvise rero ko yatakaje amahera ibihumbi 100 kandi uko biri kose ntiyari gufata ikinga ata amafaranga yo kuri hafisi rero tubashimire cyane twongera twizera yuko muzoja muri commentaire kwa kundi twama tubibasaba mugire commentaire ariko uhanura cyangwe se uvugwa n'utunenge twese byose turaba commentaire zose turaziraba. Ndakuyica mama ya Jamahera ya unenda. Oya ndabira amafaranga. Jamahera ya unenda. Oya mereza. Jamahera ya unenda. Amafaranga yanje. Amafaranga mimi senga nuko mufatira nabi. Ni hari iki? Hari uyu mujama ndamukuye mu Nyakabiga ya gatatu. Ndamushikanye ngaha. Twumvikanye yuko amamiri sengisa. Twumvikanye yuko amamiri sengisa. None dushitse ngaha mbwe ngo amafaranga yatakaye. Kuva mu Nyakabiga ya gatatu. Ndazi ko ari yabo. Ndamushikanye ngaha twumvikanye miri sengisa. None dushitse ngaha tanguye kwikora koza mu mifuko na nini none ndabira amafaranga yanje nama amafaranga yanje nigira. Nakindi yakurisha. Nayo yandishe ahubwo nama amafaranga yanje. Kubera John Ntiyamurishe ngo Guma hamwe nashitse banzurindire mureke gato yana ngo ntaguha ka yandaye ngo nayafise umuntu yafise ndamuha yantakaranya amani narimbaye muhira inoti ya samba iri hamwe bien nenda singanda yabari jana ibihumbi 100 birataka wallahi nenda kubesha acha vitu vya hivyo anza uisope fresh. Mimi nitatoa na mbegi nishatizama vyote sijui kama labda nimeyasabia nyumbani lakini najua mimi nimetoka nayo nyumbani. Na uvuze nanga miri sengisa ndamukuye mu Nyakabiga ya gatatu ndamushikaye ngaha tanguye kumbwira ngo amahera yataka. Muelewesha helewi yani ntavyumva kabisa. Ndamufata. Ni wo mureka kazoya kuri. Oya nivyumvikana. Kandi nanje ndimo ndakora amafaranga kwikinga ryanje. Ndagusigira nimero basi kugira ngo. Oya inimero ndayiga. Muhera imikashi wazoya kuri. Ntari imikashi je ngira. Na telefone ngira. Muheberere azoya guhaza usange kwa wewe. Nivyumvikana ivyo ofre. No parkinga ku Munyaka basi rero murihire. Uvuze nanga miri sengisa. Nta kindi kibazo. Nta kindi kibazo. Ariko rero je urabona n'umwanya maze ngaha. Nawe nyine natekereza kuwundiha. Maze umwanya ungana gute? Ndamaze umwanya hafi isaha yose tuzunguturanya. We ni wabibonye si ututeranuye. Ugashama 2000. 2000. Kibazo kibagiye. Kizoba kirangiye. N'umwanya barani sawa. Urakoze. Sha ariko abatabonye mujama. Abataba wewe. Wana amahera nayo waro. Twaheze. Abagabo barakurihiye. Abagabo ntihagwe. Cishene nyakwigendera rekagenda. Oya reka ndagiye. Ndagiye ariko nako abagabo ntaco mu. Abagabo ntihagwe bara. Kenda sinde kwakure. Oya reka. Ufate nabi jeyo. Ubwo hatoye uyu mugabo yuko. Sawa. Igire mutama wikorera akazi kawe. Wowe kuratukana na tama y'urufisi. Kenda urakuza kumugenda uko nyene wamuhisiwe. Wewe utukane atacho ufise mu. Unaenda wapi hapo? Naenda mu hotel. Acha usoche. Na Samire mu hotel.
Ndakupika. Ndakurihire uce nkubita. Wala hela zinapoteza. Yaani hapa narudia nyumbani hata mimi nilikuwa naenda ndani ninakufa. Ugiye mu hotel. Wewe tatizo yako ndio hiyo usutu. Ndakupika kofi wallahi. Nengu ndakurihiye wari uje kurya abana. Sasa ngoja nikuulize kwanza. Wewe hapa niko na kiasho afu nakuita unafuka na kuchana na mic na mameko. Hari undi aciye bimbwira ngo kakaja bagafasha ndakubwira. Hari ibindi bintu bimwe atari byo guca wewe. Uva mu Nyakabiga ni kinga. Man, oya vraiment hari ibindi bintu biteye isoni kweli. Sikiza nikwambie. Hari nka buransarishe. Oya ikinga mu Nyakabiga. Hari ibindi bimwe utabukwiye kwerekana. Narinzi we kujugo nzobikata ibi byose nzobikata. Fresh acha urofa. Nzogikata ikiganiro. Nzogipost. Man so fresh. Kandi wenda kubona. Hata siwezi hata nikuanguke mkingine kiacho siwezi kuneka uite. Oya none kasima nagufashije. We nushima. Wewe haka kakabona nari kukapimbe. Kubera kuza mu hotel zino ino uvuye mu Nyakabiga. Ni za mahera make zinyizo nga. We nayi ubwo busutwe niko ntakeneye. Umukobwa nimba kikurindire nimba yamaze kwinjira bazi ko ari we iriha. Bica bigenda bya nyumbani. Hari ibindi ndakubwa cyari byanakugenda. Oya ndazi ko aruje muri hotel yo ngawe. Kuba naruzanje ngaha ikinga ari hagaze imbere y'imoti. Ndagusobe to yataka ko atamakondo mufise ngaha. Wallahi nta kondo mufise. Ndagusobe? Wallahi ntayo. Umarenda kubwira. We ngaho nta makondo mu bufise. Kandi kibibaza. Ndakubwira ikintu kimwe. Twende umusore nkawe man ndabizi. Umuhungu wese agiye mu ngode yiwe ni umuhungu wese agiye mu hotel atiza kugena ni kondomu reka ntacyo gato hingi ngoja basi si hauna none ukavyana hapa mimi niko na stress yangu niko na franga Samira sio mdosi niza kwanza gatesha nizi bege izuba bege chukua bege ntacyo bege chukua nta muntu aja mu hotel atama kondomu afisi Sabone wanazoga munani. Ole Europa. Hamna kitu. Ntaco nkabura simpo ntaco mpomvye. Hamna kitu. Nimba bazibika na hewe hari n'ubumenyi yuzibika gasha. Oho. Ega je aya makuru yose naronse yakiri kare. Je naronse amakuru hakiri kare twegere ngaha gatoye. Urazi ngaha jewe. Je razi mpamvu naje na kamera. Wowe utarampamagara. Hari bampamagaye. Sio kondomu hii. Nanda mu hotel na taxi Velo makubyo. Nakupiga. Acha wewe peti. Jama oyareka. Wewe. Shama mari. Uve mu Nyakabiga. Nzaka nyaka. Na za kondomu moyo. Uraga kondo mukondo wa. Ntaco tuvugane gato. Andi. Ko ari kugira office. Yemire yawe ni tucumupo. None kufisi nafata nabi kora demi. Ntago gufata kufisi imwe. Bisigura ko ari kumayira yakanya gato ugacumva ba mu maso. Rega amahera. Reka ndaguhanura impanuro imwe kwanza. Impanuro imwe kwanza. Banza umva impanuro imwe yagusa kandi ko ndaguhanura nka petit frère wawe. Uri umwana muto. Uri kuranyumva. Reka ndaguha impanuro imwe for free. Nundi munsi urinze ufata hotel sivyo. Twara nk'ubukondomu nka butandatu. Hari guzo bihome naringiye citabuka naringiye urana ka iyo kondomu citabuka nawe giso naringiye kandi oya ico genda ivuye sicho atagiso narukutambeki wala atagire yari bishire batishe kondomu moyo nanda mu hotel urihe chambre urumva urihe chambre tutwara kondomu kamwe n'ubwo gace gatabuka atacu urakorana nevyo bya chambre ni jewe wa je nigire mu bindi byo wanje nawe ndarabingene usubira inyuma yego subira byanyuma na migusanzwe hapa andi mu bantu ndi mundugu siwezi gusa gishika kurantre nashimira basi gisi ntarujya nyumbani ndashika nani bajaje nifike nyumbani ni mulipe nashimira basi ko nashitse ngaha basi nkagukura mu kiyasho shimira ni shimira ukora ni batisha yangu ni kushukuru wewe una ndo mundu natembea nazo ndagipiga senyako abakobwa bubaho ikinga kuva mu Nyakabiga gushika mu Kinama kukana nanitoa hapo ani Nyakabiga ariko hapo kumira abanyano hashikana amaguru ani gatwaje ndazi mambo mu Nyakabiga nta motive yija buke kiraro zinanye je ndakuzi ingeso zawe zose ndazizi wewe unzi mubiki uri umunyabubanza ndi umunyabubanza witsitso kukadomo mbako ariko mu bubanza izo ngeso nazo bafise
ukwiyemera kunini ukayusanga ugira kuva mu Nyakabigera taxi Velo baja none uransa amahera je ngoma ndayaguhe nta ndi seriye kandi nanga sinarijenga ngaho mu byo mu maraya yanserera amahera je nta maraya narinje ngo ndatashe kwari imbere ya kamera uranse ko atari byo warujemo ko ndomiri mu ikikori nike kintu notinya kuvuga hajya nike kintu notinya ntabyo warukora oya rya mbere uzo winjenga yo jewe nukuri mpanza n'umuntu tumubaze jewe nukuri kwimana nukuri kwimana ntabyo nkora n'Imana mu ijuru irabibona Mungu Merci beaucoup Steve nkuko mubizi rero tubasha kuyaga n'abantu benshi bagiye batandukanye tugende gusa n'undi munsi ntuzusubire ntaco umuntu w'umujama hari nkahanye kweri usanga ari nux irutibi ihinga ukacuza na kamera jewe narinze numvigize wewe babimbwiye hari umuntu aheje kumbwira ngo bagufashe ngo babuze amahero uri hikinga ibyo by'amahoteli nabyo baraje mu hoteli none hani hari hoteli cyane nivyo birabisha nk'utaha narinzi shimira basa bakunzi ba Steve nibo batuma jenza kugunja ngaha ugiriye aba nta kamera afise nari kuza ngaha ningiye kuwacu kateseka kuri sajana namenye kuje mu mahoteli kwenda kuzi cyane ikibazo cawe ugasubira kumbaza iby'amahoteli ndagukubita ubugenzi burahera ntaco ntitwende je byo kugwana siguyanje urabizi je sishwana kugwana na jewe reka ubusutwe bwo kumaza iby'amahoteli je ndi mu maraya wambwa je nditinyira kugwana ndakuzi wewe ko atanshobora ngewe ntiwonshobora ariko rero sinkunda kugwana sivyo bingenzi naco basi wonshobora ndemeye wonshobora yoho munda kuhashuye wonshobora ndahevye wonshobora sawa rero udashaka ko ndaguhashura reka urusutwa nigiriyo nawe rero kushobora kwawe ni wigira ugenda n'amaguru sindakuhira gusubira inyuma nakubwiye ko jamahera yose atawe nubwo natayayo onye samina nakayaraje gupfa ku mukobwa ino rakabona ndakuteka yaraje gupfa yatora umuntu atuma yaje terwe kazana na busuto merci beaucoup Steve Sina pigana kamera na ivunja miss pigana ibyo sindimwe merci beaucoup Steve turabandanya kubashimira cyane mwese mu du supportinga cyangwa se mu dushigikiye uko muzi rero ni Andy the M's Mr Solutions Mr Emotion this is Steve bye bye ciao ciao undabitia STV every story matters.